Ndabaramukije bakunze mu kure yacu ya Look Media abakunzi b'ibiganiro bitandukanye tubashikiriza hano kuri Look Media cyane cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro vya sport canke ibiganiro vy'inkino nkuko mubizi rero no turi ku munsi wa kane no vuga ngo ni umunsi udasanzwe ku barundi no munsi duhimbaza umunsi w'ubumwe bw'abarundi ni jewe Anelo His ndongozi ndi kumwe n'umutumire no vuga ngo si mushasha hano muri studio za Look Media ariko nibaza ko Lijya mbere tuje gukora mu kiganiro ca Midweek ni reka ndamereke yivuge wenyene numva neza ko ace anabaramutse. Ya ubwa mbere kambaza ndakuramutse mugenzi. Novuga yuko kwanza nizera yuko umeze neza. Cyane gose. Aho ni sawa hamaje kurande rwanje ndavuga ko umeze neza ndashima kabisa. Hama ukazina kanje ni Ubuntu Japhet. Murahawe ikaze. Ya ni Midweek no munsi niraza kuma bizi ko tuganira ku kintu kimwe uno munsi twafashe ko tuzaganira ku serukira gihugu intamba mu rugamba turi mwaka wa 2026 niraza ko tugiye mu ma qualification kugira ngo turondere kan mu mwaka uza 2027 ni umumenyereza w'intamba mu rugamba witwa Sangwa Patrick Mayani yamaze kuba amenyesha ko novuga ngo intumbero yiyo canke sinzi ko noyita intumbero sinzi ko noyita objectif naza ko twoyita devoir ni devoir yihaye ni devoir tegerezwa gushitsa avuga ati devoir nihaye nuko intamba mu rugamba zitegerezwa gusubira ku ncuro ya kabiri mateka yazo mu gikombe ca Afrika c'imigwi serukira gihugu umwaka wa 2027 nibyo tuje kurabira hamwe mbega birashoboka turabira hamwe ingene vyagenze mu mwaka wa 2026 banako turacari no mu ntango mu mwaka wa 2025 Mwana ko tukiri mu ntango z'umwaka wa 2026 reka rero tubanze tumire amateka turace tuza nido iganiro cacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wo ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana ibinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Yareka tuze rero nido y'ikiganiro cacu nibaza ko turacari mu ntango z'umwaka wa 2026 turacari mu ntango turacari mu kwezi kwa kabiri nibaza ko tukiri mu ntango abantu baracifurizanya umwaka mushasha nibaza ko nk'umuntu mutarabonana kuva 2026 tangu uno musi muhuye canke muri uku kwezi kwa kabiri muhuye ashaka kumbwira ati umwaka mushasha Ego cyane gose kuko nibaza umuntu mushobora kuba mutari bwabonane kuva umwaka utanguye ubwirizwa kwipfurizanya umwaka mushasha mu gihe mwamubona injyambere ya mugabo nk'umuntu mugiye kubonana nk'umuntu muzobonana mu kwa gatanu hari abantu tutarabonana ubu umwaka watanguye nk'umubonanye nko mu kwa gatanu uwo mubwira ngo ndakwipfurije umwaka mushasha wa gatanu sinibaza kuko mu kwa gatanu deja novuga yuko umwaka uzo uri kurarugenda cyane uzo uri kurarugenda ariko sinibaza nako bivuga ko vyo bari bibi kuko umuntu ntimwari bwigere mubonana kuva umwaka kuva utanguye muri 2026 ego kugacisha mukamubwira ati umwaka mushasha ariko nawe umenga uburengeje ariko mu kwa gatanu nabo burengeje mugabe ntaco bitwambwa ati ntaco bitwaye ariko ahubwo n'ubibwiye yo natangara cyane iyo tangara niko ndavyibaza ne nkubwawe ubona ngo aho toburengeye ni gushika nko mu kwa kangahe aho umuntu mwumva avuga ati umwaka mushasha nibaza neza ni nkuba ari wowe bibwira gusa kumva umenga uriko rarenza mu kwa kabiri mu kwa kabiri tariki no tuyitariki zitanu umwaka mushasha ubu mwaka hafi ntaco reka dufate yuko basi kubwira umuntu ati umwaka mushasha ko twobigarukiriza mu kwa gatatu aho naho ne twa twarengeje ukwa gatatu mu mpera nko ku itariki 30 nko gushika nko ku itariki 25 gutyo z'ukwa gatatu je naho nundi ku ruhande rw'iwanje mba numva umenga ni kure umenga ni ibintu vyoherana no kwambere ego bo nivyo gusa umwe wese afise uko abibona niko nibaza yari gihe umuntu mugani baza ko umuntu umwaka wa 2026 warinze utangura mutabonanye uno musi mu kwezi kwa kabiri
ukwezi kwa gatatu kuragiye ntimunavuganye basi no kuri telefone ubwira ati no kuri telefone ntimunavugana nibaza ko umuntu ntaba ari inshuti yawe ya hafi ariko birashika burya kuko nk'ubu sinzi ko uhora ubibona bwana Knowless kuko hari igihe usanga umwe wese afise ibintu bimufatiye ugasanga wanashima ugasanga ntimwankanye muri n'abacuti wanashima ariko wa mwanya kugira ngo mufate muganire ukabura burya iyo umuntu mudahurira mu kintu kimwe na cyane cyane nko ngaha mu gisagara sinzi ko urabibona umuntu mudahurira mu kintu kimwe ngo basi usange muri mu kadomene kamwe gatuma muguma muganira kabahuza n'ukwezi kurashobora guhera kandi umuntu ari umugenzi wiwe mutaganiriye nibaza ko cyashura bigashika ugasanga umwaka uratanguye harageze mu kwa gatatu mutarigera muganira kandi musanzwe muri inshuti ya nuko reka rero twinjire namaza kumwido nido giganiro cacu cyo kuno munsi ariko abantu bariko barakurikirana nkino giganiro ca Magic ari ryambere bakurikiranye iganiro novuga ngo ca Magic canke ca Rocksport ikiganiro ca mbere bakurikiranye muri 2026 reka tubifurize umwaka mushasha twebwe naza ko ntihararengerana tubacare mu kwezi kwa kabiri tubifurize umwaka mushasha tubifurize n'umunsi mukuru mwiza ubumwe bw'abarundi mu kiganiro cyo kuno munsi rero naza ko turaza kuganira ku ntamba mu rugamba ikibazo ca mbere ni iki umwaka wa 2025 wararangiye ni igiki kintu uvuga ngo ndavye ntamba mu rugamba zarakinye inkino zitari nke muri 2025 ikintu gati jewe narasigaranye jewe narabonye iki ku ntamba mu rugamba bo je novuga mfatiye ku mwaka urangiye 2025 kwanza ku mugwi nserukiragihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba nko kuvyerekeye ku bintu vyiza nta kintu na kimwe ciza noza avuga ngo wasigiye kino umwaka wose kuko novuga ugiye no kubura binkino novuga intamba mu rugamba zagiye kuba zikina nta rezili tazotuma umurundi avuga ngo kino kintu kizotuma ngoma nibuka intamba mu rugamba oya ahubwo zabaye rezili tambi gusa so rero novuga ahubwo gusa uretse gusa ko novuga inkino bagiye kuba bakina zagiye kuba zitwereka zimwe mu impano zatweretse yuko kumbure zikwirikiranywe zikitabwaho ko zoshobora kugira aho zishikanye igihugu cyacu cy'u Burundi nico gusa ngira ngo nk'uturorero ndashobora kuza nkavuga gira umugisha Jean Claude abeshi bamwita Musauza abasore nk'aba novuga akani nk'akarorero keza noza nkerekana yego harimo n'abandi kuko harimo abapeti abandi basanzwe bakina muri za Primus League nabo bagiye kuba bagenda baronka akanyaga nubwo ari kabari gato ariko akanya novuga yuko bagiye kuba baronka barerekanye yuko ari ikintu nabo bizewe bagahabwa umwanya barerekanye yuko ari ikintu nabo bagahereza igihugu cyacu cy'u Burundi ikindi noza nkagira ico mvuze ko ku nkino nyene intamba mu rugamba zagiye kuba zikina kuko harabemwo n'inkino nubwa za kivandimwe kuko ari n'urukino bagiye kuba bakina rwa kivandimwe novuga rwahuza abaroko n'aba international buke ubu nundi rukino novuga yuko muri 2025 novuga yuko rufise ikintu rushobora kuba rwaransigaranye kuko ni runo rukino rwagiye kuba ruhuza novuga abakinyi basanzwe bakinira intamba mu rugamba mugabo bakinira iyindi migwi iri ku yindi migabane afet canke mu bindi bihugu ruza kuba urukino ruhuza abo bakinyi bava mu bindi bihugu n'abakinyi novuga ko basanzwe bakina Primus League so novuga yuko runo n'urukino rufise ico rwadusigaranye kuko twaragiye kuba tubona ati kumbe birashika abakinyi basanzwe bakina hano nyene mu gihugu yuko bogira ico berekanye imbere ya bakuru babo no kuvuga barafise ico bokwerekana ku bakinyi basanzwe bakina mu yandi mahiganwa mu bindi bihugu nivyo baravyerekanye koko kuko ni bano basore novuga ego uri kuraraba ku bihagararo barabasore novuga ko ari bato ugiye kuraba ugiye kugiranya nabo bahungu basanzwe bakina mu bindi bihugu warabona yuko umenga bano bo muri Primus League na abana bato ariko n'abana bagiye hamwe barakina umupira novuga yuko utangaje cyane gose novuga yuko n'umumenyereza wenyine ubwiwe Sangwa Patrick yaratangaje n'urukino ariko ndarukurikirana yarifashe ku munwa aravuga ati kumbe bano bana bo ngaha mu gihugu bafise impano nk'iyi araza aratangara kukaba nkako n'abakinyo bwabo bano nk'aba Jody Riyongora bano basore bose ba Bonfils Caleb barahagaze mu kibuga baratangara baravuga ati kumbe babahungu basanzwe bazi umupira nk'uyu wose no kuvuga umupira no vuga ko bawurondeza itoroshe abana baraje barubaka urukino barabakina
nuvuga yuko baraje kuba batangaza cyane gose no mu buryo bwo kubabonamwo ibitsindo byihuse kuko n'urukino rwagiye kuba ruza kuba rurangira igice ca mbere bano bana bamaze kubabonamwo ibitsindo bigira muri 3 vyose abaroko abo ngaha muri Primus League ibitsindo bigira kuri 3 novuga Sangwa Patrick araza arifata ku muntu warabura ico akora aravuga ati ibi nibiki biriko biraba abano bana nabo no kuvuga ku vy'ukuri basanzwe bafise impano ni novuga yuko ni manke dota gusa nakanya kaza kakabura naho bundi hoho baragiye berekana mwaruno rukino yuko naho bizewe bagahabwa umwanya bafise ikintu kinini bozanira umugwi nserukira gihugu ego rero novuga mu nkino zifise zo zansigiye muri 2025 runo rukino nigo noza nkahagararako waranyeretse yuko natwe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Primus League na cyane bafashe bakitaho rino higanwa ryacu ryo mu gihugu cy'u Burundi bakarishiramwe imitari kumbure bano bana basanzwe bakina muri rino higanwa ya Primus League barafise ikintu kinini cyane gose boshobora guterera mu guserukira gihugu bigatuma natwe igihugu gishika kure ikindi naco nakivuze nigira umugisha Jean Claude nawe niwe muntu wenyene mu basanzwe bakina mu bihugu bindi novuga mu yandi mahiganwa mu yindi bihugu niwe mu kinyantangaje yongera nyereka yuko kumbure afise ibintu byinshi azozanira umugwi serukira gihugu Burundi naza ko ni namakuru menshi aje kwaranga mu mwaka wa 2025 ariko kuko bivuze naza ko ni rumwe mu nkino novuga ngo ushaka kudefinisa umwaka wa 2025 muri equipe nationale ku ruhande rwiza wavuze novuga ngo abaroko berekanye nivo nziza cyane gose kwasira releve y'aba bandi batahari cyangwa batagize iki ariko kandi ku ruhande rwa equipe A nibaza ko yabaye shame ikomeye berekanye nivo mbi cyane berekanye novuga ngo badefinishije umwaka wa 2025 nibaza ko utagenze neza cyane ni ibintu byaje kwa vyandikwa n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu byinshi cyane ariko umwaka wa 2025 ntibyaje kwa bikunda uno munsi uje muri 2026 intumbero niyo gushika muri CAN 2027 ni witwa Sangwa Patrick Mayan ubona iyo ndoto yiwe canke iyo ntumbero yihaye ishoboka birashoboka cyane gose ati kubera iki burya ikintu cyonyene noza nkavuga bijya bindi bihugu ubona bifise ico bishikako ni intunganyo nziza ikintu novuga yuko byose birashoboka kubera ko tutogenda ngo tunakizana hirya igombe tugiserebura hajya kuri stade Intwari tukizungurukana muri ville novuga yuko byose birashoboka kuko nabijya bindi bihugu bibishikako ni intunganyo nziza byose ni intunganyo je novuga yuko burya no kuba igihugu cacu atahantu hanini gishika so kuvuga ngo ni impano tudafise ekaye impano turi nazo kuko ukaba nkako ushima dufise impano raba hari abakinyi basanzwe bava hano nyene mu gihugu cy'u Burundi bavukiye hano nyene mu gihugu cy'u Burundi baja mu yandi mahiganwa y'ibindi bihugu ivyo bindi bihugu nyene bisanzwe bishika kure novuga mu nkino zo muri Afrika ariko abo bana nyene bava hano mu gihugu bakagenda bakerekana umupira uteye ubwoba cyane gose rero novuga iki ni ikintu kimwe kiza kikagaragaza yuko igituma equipe nationale y'u Burundi idashika kure so kuvuga ngo no kwera ata mpano ziriyo ahubwo ni integuro je novuga yuko habuze intunganyo canke integuro imeze neza burya je ikintu noza nkavuga hano nyene burya ugiye kubukurikirana bijya bindi bihugu uzosanga bifise aho bishika baritabwaho bagatunganya bakavuga ati novuga yuko bafise ikintu kinini bemvestisa mu mupira w'amaguru bakavuga ati tugomba twiteho umupira w'amaguru kuko burya iyo igihugu gisanzwe gifise ahantu gishika mu mupira w'amaguru bino biratuma igihugu kimenyekana rero novuga kugira ngo burya igihugu kirinde kigira ico cerekanye mwa zino nkino novuga z'ibihugu icambere cyo carabaho kwitaho ihiganwa ryo mwico gihugu jere ico noza nkavuga nko muri Primus League burya irino nihiganwa dukwiye kwitaho burya ubumenga nihiganwa riciriritse bukuntu kamenga ntivyitaweho ukuntu ariko je ku ruhande rw'iwanje ndabizi neza no higanwa baje bakaryitaho bakarishiramo imitahe hano hari impano zikomeye cyane hari impano zikomeye ariko bano bakinyi novuga yuko ntibashigikiwe niko nobivuga ntibashigikiwe kuko burya imigwi novuga yuko nta mitahe myinshi novuga abagwiza tunga ariko barashiramwo nta mitahe novuga sinzi leta yuko na leta sinovuga kiri kiravyitaho cyane ngo yitowe no higanwa ryacu kuko burya novuga vyitaweho Primus League kitabwaho twubonye impano zikomeye tukabona impano nyinshi
tukabona abakinyi baza bakagira ico bafashije mu guserukira gihugu, ariko uzosanga umukinyi nta n'umushahara ukwiye ariko araronka. Boneza ko gutunga higanwa biri mu mpande nyinshi. Boneza ko leta siyize ubwa mbere. Ubwa mbere hari imigwi, hariho federation, hariho n'ibintu byinshi. Boneza ko ikosa ntiriri kuri canke uyu. Boneza ko ni ibintu bikorerwa abantu bose bakorera hamwe. Ni abantu bose bakorera hamwe bavuga ati reka nimba ari leta ishira amategeko ati reka dubwire uko tushira amahera muri federation cyangwa federation ivuga ati reka amafaranga tubwira twemvetise mu maklub n'ibintu byinshi cyane. Naza ko rero turavye no munsi ni yaza ko Primus League irafise aho yavuye, irafise ntakaje kano kanya umuntu yovuga yuko ari ahantu imaze gushika. Kandi urumva ibyo bica bitanga icizere ko naya kane ya icizere kirahari. Ikindi novuga yuko gishobora kuza kigatanga icizere, urabona baruka kuba bongera novuga usanzwe arongoye FFB, novuga uno Alexandre Muyenge hano afise ibintu byinshi yemeye kandi ndibaza ashobora kubikora, kandi bino bintu aje akabikora igihugu cyacu kirafise ahantu coshika mu mupira w'amaguru kuko yaragiye kuba yemera yuko ihiganwa bwa mbere na mbere ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rigiye kwitabwaho, haba intunganye imeze neza kugira ngo novuga abana basanzwe bafise impano bazigaragaze novuga borohewe ibintu bimeze neza. Rero novuga bino baje bakabikora rino higanwa bakaza bakaryitaho, kumbure twobona n'impano nyinshi. N'ubu novuga ko hakiri impano nyinshi zicinyegeje. Rero hano baje bagatunganya byose birashoboka, ugasanga burya bano bahungu nyene basanzwe bakina mu rino higanwa baraje kuko burya n'ibihugu byinshi bisanzwe bikinirwa equipe nationale basanzwe bakinirwa n'abana nyene basanzwe bakina mu iryo higanwa ryo mu ico gihugu. Ariko nibaza ko ego nivyo ukavuga nivyo equipe birakeneye ko iganwa rikomera rigirika. Ariko no musi ni objectif 2027 bivuga ngo si ibintu byoza gufata umwaka umwe, hasigaye umwaka umwe wonyene umva turese gukomeza Primus League nivyo birumvikana. Birakeneye ko abajohero ko baza gukontribuwa, ntashaka kuza abayitranje gusa bose ngo baje muri equipe nationale, harakeneye n'abaroko. Ariko twibuke ko ni umwaka umwe wonyene, ibyo si ibintu bitegurwa mu mwaka umwe ngo ligi ikomezwa mu mwaka umwe biheze. Ariko turetse ico ikindi kintu cobona vuga ngo kigwa icizere kuko bamaze kuvuga ko icizere kirahari. Ikindi kintu kigwa icizere apart yo gukomeza championnat local ni cyane ikindi novuga yuko kimpa icizere nuko burya novuga yuko ubu dusanzwe dufise abakinyi benshi novuga basanzwe ariko bariyerekana novuga mu yandi mahiganwa, bariko bariyerekana mu yandi mahiganwa, kandi burya urinze uja gukina mu rindi higanwa urafise ubumenyi ushobora kubukurayo kuko hari uri kuhura novuga n'abakinyi benshi batandukanye baba mu bihugu bitandukanye. Rero novuga musanzwe muse abakinyi basanzwe bakina mu yandi mahiganwa mu bindi bihugu barafise ikintu kinini bazana mu guserukira gihugu. So rero novuga abakinyi dusanzwe tubafise akararo nagiye kwa ndagatanga, novuga yuko dufise umukinyi umwe mu bakinyi beza ndamvuze ku isi sinoba ndengeje urugero Kirumugisha Jean Claude, ubu novuga yuko no mukinyi umwe mu bakinyi bakomeye ku isi. Ego sawa nta byo wabo nko ku mugabane wa Afrika ho novuga yuko Kirumugisha Jean Claude arakomeye cyane gose, gisigaye gusa nuko novuga yo nk'umugwi umeze neza cyane. Re aka kanya novuga kakomeye kuko ibinyamakuru byo nyene biravyivugira ariko nimba ari Kirumugisha Jean Claude wenyene siwe wenyene sindaheza. baracahari uwa mbere ni Kirumugisha Jean Claude yarahari, novuga yuko n'abakinyi bandi kuko burya novuga yuko Primus League heruka kuba isohora abana bahora bakina hano nyene muri Primus League basanzwe bakinira mu migwi novuga iyo mu bindi bihugu. Uraza ugasanga nka Aigle Noir yashoboye kubirekura abakinyi bashika nka babiri kandi abakinyi bameze neza kuba bagiye mu yandi mahiganwa. Rero novuga yuko iyi ni inyungu igihugu cy'u Burundi kuko bafise ikintu bazokungura ku bumenyi basanzwe bafise, kuko uwo mukinyi wari usanzwe ukina muri Primus League ukina mu mugwi nka Aigle Noir par exemple uci uja nko mu gihugu ca Egypt ni igihugu dusanzwe tuzi gikomeye mu mupira w'amaguru, gisanzwe gikiniramwe abakinyi novuga yuko bakomeye. Rero novuga umukinyi avuye muri Aigle Noir agiye muri Egypt arafise ikintu iminota yose azoronka, arafise ikintu azokunguka ku mupira yarasanzwe akina.
kumbure bikaza bigasahiriza novuga ku mugwi serukira gihugu akarorero ngaha nagombye kuvuga ko n'umusore wa Aigle Noir yagiye afise n'ibitsindo byinshi Abdi neza uyu arafise ikintu kinini ashobora kuzozana mu mugwi serukira gihugu. Nundi musore kandi kari mu Kamana navuga kano kanya ari mu gihugu hariya ca Sudan DCD nawe ari mu mugwi umeze neza kuko kano kanya umugwi arimwo wa Jamus FC uri mu kibanza ca mbere kandi n'inkino zose amaze gukina muri phase retour zose yarazikinye zose kugeza kano kanya gusa je ndabizi urya mu ngarafise ikintu amaze kunguka kuko hari ariko akinana n'abakino bavuga ko batandukanye abakinyi basanzwe bafise ubuhinga bukomeye arafise ikintu rero abigira ko asanzwe afise abamenyereza novuga yuko bakomeye arafise ikintu rero abakura ko gikomeye hano bino vyose novuga yuko irino nitombora dusanzwe dufise kuko bano bahungu bose ndavuga yuko umwaka wa 2027 tuzoza kugera bafise urundi rwego bamaze gushikako ariko ivyo byose uko babiraba no kuvuga ngo abakinyi bose dufise hanze no mu mwaka weze twari tubafise hanze turetse abo kubera n'uburyo kwirasa neza ko Abdi azoza muri 2026 ashikaba titulaire muri equipe nationale hari abandi bakinyi dufise ariko ikintu cyo kurani cyane nusa ashaka kuvuga ati Yusufu yagarutse mu myimenyerezo muri OGC Nice naza ko vuba atangura kuboneka mu kibuga uno mustafisa abakinyi bari bakomeye bari bagenderwa ko mu myaka iheze ariko uno mustariko turabona turashaka kuvuga witwa Mohamed Amis anako yahora muri Egypt uno musi yasuye muri yagiye muri Arabie Saoudite amaze imisi yagiye harandi bakitwabona kera bari bakomeye mugabo uno musta atariko biri turashaka kuvuga nuwo benshi bize ariko uno musi atariko ndabibona witwa Bonfils Karib amaze igihe kinini atariko arakina muri Arabie Saoudite muri deuxième division ko yari umwe mu bakinyi bari bakomeye cyane gose hari abakinyi bagenga mu gihugu cy'u Rwanda cyane muri Rayon Sport no musona ko n'abakinyi bari ku rugero rwo hasi nawo bijyako aba Abedi Bigirimana yari umukinyi mwiza mu Rwanda muri Rayon Sport naza ko ntari mu bakinyi bizewe cyane ngo batangura mu kibuga inkino zose ko byaho aba barisha ndashimye muri Rayon Sport naza ko abarundi ariko barigenza neza ari bake cyane ni bake twari dufise uyu nibe cyane twari dufise hano mu gihugu cy'u Rwanda umuntu acibaza ni babandi uno musi ndovuga ngo abakinyi dufise ku mugabane bo atari mu Burundi ariko barigenza neza cyane ubwo ashobora kwiza avuga ati aba turabafise bazogira iki ashaka kuvuga uyu twamaze kuba tuvuga Jean Claude Gumugisha Musauza ubunye ni aza ko ni niveau nziza ariko aragiye ni niveau nziza atanga icizere muri equipe nationale turafise Jordi Liongora muri La Rivière première division muri Belgique ni umukinyari afise consistance mu mugwi wiwe tushavuga ndayishimira Yusufu naza ko bo ujya no amaze kuba mu superstar amaze igihe kinini cyane mu mvune twizera ko nanye nimba n'ikintu cyo kwizera ni kwizera ko niyagaruka yashura kugaruka icyambere na mbere kwanza ni eske niyagaruka azogifise icizere cy'umukoci we muri OGC Nice ashobora kumukinisha nuvuga ngo zijya nkino zose arakira ati mbega hazogaruka afise urugero rungana gute tosaba uno kapitene Federic niyaza ko ano mukinya ari ku rugero rwiza haro n'abandi bari ku rugero rwiza ariko hari abandi benshi basubiye inyuma mace yibaza aba bakinyi bose twari tubafise muri iyo myaka yetse mugabo ntivyakunze ikindi umva ino objectif cyangwa ino devoir yaje kuba yiha Sangwa Patrick eske icizere wacagifise igifise ku bice bingana gute icizere ndagifise burya nivyo nubwo uri kuravuga ati abakinyi twari tubafise ariko barasubiye hasi cyane gose nivyo ntawe uza akabideha barasubiye inyuma cyane gose nivyo ariko ne burya abakinyi dufise rero nabo bonyene Bosa bonyene ariko nibaza ko mu bakinyi dufise muri equipe nationale twarabonye abashasha bazana bitwa ba Banza kamani Banza umataka eske nini umuntu uvuga ati ujyanye ndamizeye ko muri kanya samakritike ari negative cyangwa ikintu kurabira aho biri oya umuntu avuga uko biri yego nibaza ko abakinyi dufise uno munsi hanze bakomeye umashaka kwizera nawe nyine navuga mbere ushatse ashaka kunyereka kote hari abandi ba Marco Imansi n'abakinyi beza Marco Imansi n'abandi ba Joel ni benshi beza mugabo abo bose dufise si bashasha muri equipe nationale bahora muri equipe nationale bose bahora muri equipe nationale nta numwe azoba ari mushasha muri equipe nationale ni igihe gitanga icizere ko bizokunda nibaza ko Socre iri kuwitwa Sangwa Patrick navuga ati jewe ndabiravye
ndazi ibi nibi kajya equipe nibaza ko samazina y'abakinyi agira cyane cyane ni cohesion indani muri groupe ego nuko niko kimeze novuga ngo ni ajustement z'umukoce za staff n'ibindi nibaza nukuri koko we ugiye kubukurikirana kuko waho bivuga aho umenga nta n'inkino zibiri tuzotsinda ariko je novuga ko ikizere ndi naco kandi ndagifise kuko vyose nkuko nakivuze mu ntango vyose ni intungane cyane bano bakinyene dufise abanyene ubona umenga urugero rwarasubiye inyuma bashobora kuza kumbure bagategurwa sinibaza yuko uriko uracumva neza bashobora kuza bagategurwa neza bagategurwa bari hamwe umukoci akazana ndavuga Sangwa Patrick akazana novuga ama strategy menshi akagira uko abateguye nivyo aka kanya bashobora kuba atakintu ariko barerekana gikomeye ariko burya nta bakinyi duhara tubona basanzwe bakina ku mugana ya Buraya baza mu bindi bihugu ugasanga baragize ico berekanye yego ariko nabaza nti akarorero bano reka tureke gufata mu bindi bihugu yego nari mu Burundi hariho benshi baje bavuye hanze baragira ico berekanye kandi no bashaka muri equipe nationale yego ariko hari abandi baje sinovuga ngo ntibagira ico berekanye baragize ico berekanye ariko bacerekanye umwanya muto je nibaza yuko bino bintu bije bikabamwo intunganye imeze neza vyose bino nkuko wakivuze hashobora kuba hari amasokere vyose bishobora guturuka ku masokere y'umukoci ariko hano hashobora kubuza umukoci akagira ama strategy akoresha ugasanga hano bakinyi batwetse ibintu bikomeye ariko ikindi ntitwibagire yuko burya kugira ngo abakinyi baze berekana ikintu mu guserukira gihugu burya bijya bindi bihugu bona bifise ico bishikako biza bigatwara ibikombe ntibatwara impano gusa burya harakenera n'utuntu novuga yuko utuntu tw'uduprime d'encouragement kandi utuntu dufadika umukinyi burya nubwo abafise impano ntashobora kugenda uko nyine atakantu kamutera ingufu kariko karabamo bano bakinye n'ubona umenga urugero rwarasubiye inyuma bashobora kuza bagategwamwo novuga izindi nguvu ziyongeye kuzo basanzwe bafise ziza zigatuma ubuhinga basanganywe buvyuka burya ama prime d'encouragement arafise ikintu ahindura mu bakinyi bakaza bakemererwa utuntu novuga tubatera inguvu uduprime d'encouragement maze wanashima bakaza urukino rwa mbere bakaza bagakora ibintu vyiza bakarutsinda no kurundi nuguheba burya nuguheba nimba ukeneye yuko umugwi wabo ushika ufise ugira uco ushikako nawe uraheba biragoye ko umukinyaza no kuinvestisa niko bimeze biragoye ko urungika umukinyi ngo genda uzanire igikombe uko nyene uko oya sindavyibaza burya naho abakinyi baba bafise impano canke boba bari bamaze iminsi bitwara neza takantu kabereka yuko nawe yuko bitaweho afeti Bonaza ko ubwo n'uruhara rwa federation uruhara rwa federation kandi baza ko wamaze kuba ubivuga mu ntango Alexandre Muyenge yamaze kwengwa kiringo yaremereye nuvuga ngo umupira w'amaguru mu Burundi ibintu bitari biki kandi turi kuko nibaza ko no mu kiringo cyo cyambere yakoze bitari bike muri football twizera ko no bizobandanya abigenda neza mu kurangiza ora ko ni intamba mu rugamba ziharise kuba nuvuga ngo baramaze kwerekana ingene imigwi izohura mu gisoka gihugu mu kurondera itike agishe ikombe kituganisha mu mwaka wa 2027 muri CAN 2027 ora ko umugwi intamba mu rugamba uzoburi kumwe n'igihugu ca Chad ni igihugu nibaza ko naco nyine nta bintu byinshi cyane muri football uravye no kuri classement ya FIFA nibaza ko ari ibihugu bibiri vyegeranye nibaza ko rero amahirwe arahari hagati akunamba mu rugamba yo gushaka kurengana Chad ubwa mbere novuga ko hagati ya bino bihugu bibiri amahirwe arahari kuntamba mu rugamba na cane kuko ugiye kuburaba ego suko intamba mu rugamba nazo novuga ko zikomeye mu mupira w'amaguru cane ariko ugiye kuburaba igihugu naco bagiye kwa bahura soko gisuzugura ariko naco nibara ugiye kubugereranya n'u Burundi kuko novuga ugiye no kuburaba no kuri classement FIFA uraza gusanga ari itandukaniro hagati ya bino bihugu bibiri uza gusanga novuga yuko Burundi ego ugereranyije na Chad muri mu kibanza ciza niko no kivuga ego muri classe mu Burundi mu kibanza kibi kuko ugiye kuburaba nko kuri classement FIFA au niveau mondial Burundi bugeze mu kibanza c'145 ukacuza ukaraba au niveau Afrique novuga hano ku mugabane wa Afrika Burundi urabusanga mu kibanza ca 44 gutyo ukacuza ukaraba Chad aho muri Afrika ni mu bihugu bishika 53 umva ko ico kibanza ni kibi
44 mu bihugu 53 ariko urumva hari ibihugu twifuka natwe ariko igihugu ca Chad naho au niveau mondial baza kugisanga mu bihugu vy'179 ni ukuvuga hagati y'u Burundi na Chad uraza gusanga ari ibihugu bishika 30 birenga urumva deja kino gihugu turagisumba umva ko amahigwa arahari ahubwo mbere je kino ndabona novuga tutagitsinze rero twoba twafinye cyane gose naza ko natogaruka ikiganiro cacu kuri no umunsi naza ko twifuriza amahirwe menshi cyane intamba mu rugamba twifuriza amahirwe menshi cyane Sangwa Patrick Mayani muri umwaka wa 2026 twizera ko intumbero yiwe burya si intumbero ya Sangwa Patrick ni intumbero y'abarundi bose kuko ni igihugu cyose kizohigiye naza ko abarundi bose miliyoni zirenga 14 tuzoba tumuri inyuma tumushigikiye twizera ko bizogenda neza muri CAN 2027 tukabonayo intamba mu rugamba ku ncuro ya kabiri inyuma ya CAN 2019 binashobose tukizana ya 19 binashobose tukizana narako izo zose ni ibintu bishoboka reka rero ndagushimira murakoze cyane rwose ndabashimira namwe mwakurikiranye kino kiganiro cacu ca Magic Show kuno munsi wa kane isango nejo ku munsi wa gatanu muri Luxport bandanye ndabifuriza kugira umunsi mwiza umunsi mukuru mwiza w'ubumwe ku barundi bose aho bari hose mu mpande zine z'isi nuko mugire aho muba mwubahwe naho utaha